Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusange urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa ku kigabane cyaho cya 16 duhereye ku karongo ka 11 kugeza ku karongo ka 15. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ihinduka rya Lidiya. Ubwato twarimwo uduhanura Itorowasi tugana Isamatarasi. Bukeye budushikana Ineyapolisi, bwongera budukura aho gushika no mu gisagara ca Filipi, ari naco cari gikuru mu ntara ya Masidoniya, kandi kigatwagwa n'abanyaroma. Tuhamara imisi itari mike. Ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara tuja ku nkombe z'uruzi aho bahora basengera. Turicara turaganira n'abakenyezi bari bakoraniyeho. Umukenyezi umwe muri bo yitwa Lidiya aturuka mu gisagara ca Tiyatira, yadandaza impuzu zitukura kandi yarakunda Imana. Arahimbagwa no kumviriza amajambo ya Paulo, kuko Mukama yari yamwuguruye umutima. Amaze kubatizwa, we n'abiwe aradusaba ati, nimwaba mubona ko ndi umwizigirwa w'Umukama, nimuze mube muragumye iwanje. Arabidutsidikirako. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, muri iki gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa twaherutse turiko turabona aho twari twazirikanye ijambo ry'umutwe ryavuga ngo mu ndoto Paulo ahamagagwa muri Masidoniya. Paulo yari yapanze kuja mu bindi bice, ariko mu ndoto twarabonye ko mu ndoto yabonye umuntu ariko aramubwira ngo niyambuke aze iwabo muri Masidoniya, aze abatabare. Ubwo rero turabandanya rero tuzirikane ingene byagiye birabandanya. Ijambo ry'umutwe rero tugiye kwisunga riravuga ngo ihinduka rya Lidiya. Ihinduka rya Lidiya. Akarongo ka 10 kavuga ngo ubwato twarimo buduhanura Torowasi tugana Isamatarasi. Bukeye budushikana Ineyapolisi. Ibi naho ntokwirirwa ndabirandira ko Paulo na Silasi, ndumva ari Silasi uko twari twabibonye, bariko baravuga ingene iyo bavuye niyo bariko baraja aho ubwato bwagiye burabacana. 12 bwongera budukura aho gushika no mu gisagara ca Filipi, ari naco cari gikuru mu ntara ya Masidoniya. Aravuga ubwo bwato bwagiye burabacana, aravuga no muri iki gisagara ca Filipi aho bwabacanye ngo gushika Masidoniya. Masidoniya rero ni hahandi Paulo yari yabonekewe mu ndoto, umuntu amubwira ati jabuka uzi wacu, uzi no uje udutabare. Paulo icyo gihe acamenya ko Imana iriko iripfuza ko agenda Masidoniya, kandi kigatwagwa n'abanyaroma. Tuhamara imisi itari mike. mbese Paulo
Pawulo n'uyu Silasi bavuga ukuntu aho inzira bagiye baracamo n'ingene bageze muri Masidoniya n'ingene bahamaze iminsi itari mike. 13 haravuga ngo ku munsi w'isabato turenga irembo ry'igisagara tuja ku nkombe z'uruzi aho bahora basengera. Ku munsi w'isabato ubwo ku isabato turayizi cyane muri Bibiliya ko ari wo munsi Imana yari yarashizeho abantu bagomba gusengera, ko bagomba kubahira ku Imana. Rero ku wo munsi w'isabato Pawulo na Silasi n'abandi bararenze igisagara. Ku bisanzwe kera ku isabato cyarazira no gutambuka kugenda ku rugendo runini, ngufate urugendo runini. Ubwo rero anya byo kuvuga ngo batambuke urugendo runini bagenda ku isabato barenga imirambi barenga iyindi, nuko Yezu yamaze kuzirura isabato. Hanyuma rero bigatuma umuntu yoja. Murazi isabato ni ikintu gikomeye, kuko ni ikintu isabato nta numwe atazi. Yezu ngaha mw'isi yishwe azira isabato. Uko abantu bahora bafata isabato mbese benshi bakayicumuriramo ngo bariko barayinaharizamu Imana. Ibyo byatumye n'Imana ibabara, bituma rero Yezu aza nyene kugira ngo avugishe ukuri, yerekane ingene isabato bakwiye kuyifatamo atabujyajya barimo, atabujyajya. Rero nibwo Yezu yagiye atubwira ati mbega inka yawe yoshaya ukareka wishayura. Rero isabato icyo gihe rero bo bararenze igisagara, barenga irembo ry'igisagara baragenda aho basengera. Reka tubandanye twumvirize ingene byagiye biragenda. Turicara turaganira n'abakenyezi bari bakoraniyeho. Baricaye bahasanga abakenyezi aho hantu abakumbure abantu basengera. Pawulo na Silasi, iki gisomwa nikitwereka mu Pawulo na Silasi, mugabo ugiye ku mirongo yo hejuru ni uca ubona ibya Pawulo na Silasi. Hanyuma kandi ababyibuka bagenda bakurikirana ibisomwa tuba twasomye barabyibuka neza. Pawulo na Silasi bicarana nabo bakenyezi baraganira, kandi ubwo turaza kumva ibyo bariko barayaga. 14 haravuga ngo umukenyezi umwe muri bo yitwa Lidiya aturuka mu gisagara ca Tiyotira. Umukenyezi yitwa Ludiya, reka turabe ibya Lidiya. Yadandaza impuzu zitukura kandi yarakunda Imana, arahimbagwa no kumviriza amajambo ya Pawulo, kuko umukama yari yamwuguruye umutima. Haleluya, amen. Ngo umukenyezi yitwa Lidiya ngo yanezerewe no kumviriza ijambo ry'Imana, kumviriza ibyo Pawulo ariko arabigisha. Kandi uwo mukenyezi yari umudandaza mu business women. Bana b'Imana rero, abantu b'abadandaza iyo babyifashemo neza usanga bumvikana n'Imana. Imana igahezagira ibikorwa byabo. Uyu Lidiya ngo yadandaza impuzu zitukura, imihemba, nyimba ari imihemba canke se impuzu zitukura, byumvikane ko nyene yaradandaza izo mpuzu. Rero nk'uko kudandaza impuzu kwiwe mbese akuguruka mu mutima akubaha Imana, agakunda Imana, akubahisha Imana. Uwo mumama rero urumva yari umudandaza, bamutubwiye izina yitwa Ludiya canke se yitwa Lidiya.
ngo aryohewe no kumva rero amajambo Pawulo yari karigisha. N'akandi kajambo tugereka ko kanditse muri Bibiliya ngo umukama yari yamwuguruye umutima. Twibukanye ko hejuru canke se ku murongo kuva nko ku 9 ku 8 ku 10 gutyo aho tubona Imana Pawulo abonekegwa umuntu ahagaze hakurya amubwira ngo jabuka ingwino uzudutabara. None rero Pawulo na Silasi baraho hantu bariko barigisha abo bamama kubera ko Imana yari yashimye ko bagenda gufasha abo bantu bari bipfuza Imana. Rero Lidiya kubera ukuntu yakunda Imana umutima w'Imana mujamo bituma akora iby'ubuhizi. Haleluya, amen. Turabandanya 15 haravuga ngo amaze kubatizwa we n'abiwe aradusaba ati ngo Lidiya, murantunga hari igihe mvuga Ludiya, hari igihe mvuga Lidiya, ariko muri Bibiliya handitse Lidiya, ariko kandi no mu bindi bitabo Ludiya, ibintu nk'ibi. Rero nukuvuga Lidiya amaze kumva inyigisho za Pawulo zimushimishije, anezerewe no kwakira ijambo ry'Imana, ngo we nabo mu nzu yiwe barabatizwa. Haleluya, amen. Ariko ikibazo rero iyi batisimu kubera bavuga ngo amaze kubatizwa we n'abiwe aradusaba, ishaka guhagarara kuri iri jambo amaze kubatizwa we n'abiwe. Iyi batisimu rero niyo shaka ko dusigukirwa. Bana b'Imana, iyo bavuze ati amaze kubatizwa n'abiwe, shatse ko dusobanukirwa ku bantu bavuga ngo kubatiza abana ni icyaha, kubatiza abana si byiza. None se ko bavuga ko yari umukenyezi yitwa Lidiya, bakatubwira ko we n'abiwe bose barabatijwe, ni ukuvuga mu nzu yiwe n'uruyoya nyimba yarafise uruyoya nyimba yarafise bangahe barabatijwe. None gabasha murumva ko kuko haba na hahandi kwa Koroneliyo yugiye urasoma ibyakozwe n'abatumwa tubona bagiye babatizwa, haraho kwa Koroneliyo abo mu nzu yiwe bose barabatizwa. Ntibatubwira ati Bibiliya nitubwira ngo babatiza umuntu guhera ku myaka iyi. Icyo twumva nuko gusa umuntu yemeye yabatizwa. Rero kujya abantu bamwe bavuga ngo kubatiza abana si byiza, ibyo bintu nitukaze turabitindako, kuko Yezu wenyene yivugiye ngo nibareka abana bato bamwegere agahezagira abana. Rero no kubatiza abana kubwanje nibaza ko atakosa, mugabo kubera ubujyaja bw'amadini kandi umuntu atoshinga idini ngo aribonera abayoboka atarinze kubesha no kugira akwega abakiriya bakuye mu yandi madini. Niyo mpamvu usanga bamwe bariko baravuga ngo abagatolika ngo wapi ngo babatiza abana ngo bijya nibyemewe ngo ibiki. Yezu muri Katolika umwana arabatizwa, yamara kwegera haruguru atangwe kumenya neza ibya Yezu Kristu agasangira. Bimaze gukomera none hamaze kuba umuntu nyene abushitse agakomezwa, hanyuma akagira mariage yatihebeye ubupadiri canke yatihebeye Imana ngo abe padiri canke ngo abe umubiki. Rero kujya gusangira ni kujya Yezu yavuga ati nimureka abana bato banyegere, yarasangira n'abana Yezu. Ahezagiye umukate n'umuvinyu, ni Bibiliya haragenda tubwira ngo abana bangana uku, ngo abagabo bangana uku, ngo abagore bangana uku, cyane ngo abana n'abagore batarimo.
none Yezu ko atantu tubona yigeze atoranya abana ngo ntibaje kubyo ari karagabura kubera icyo abana badasangira. Rero bantu b'Imana ntitugatinde ku bintu bijanye n'amadini canke n'ibintu by'inyigisho byo kuvuga ngo bajya babatiza nabi bajya oya. Igikuru we emera Imana, kwemera naho hari n'amadini atabatiza kandi abo ni byabo n'Imana mugabo bakaba bemera Imana bemera na Yezu Kristo. Rero ubwo rero Lidiya munziwe n'abiwe bose barabatizwa, nyimba harimo abana, nyimba bari abasore n'inkumi, na icyo tuzi nuko bavuga ati nuko kimwe gusa barenga babiri, kubera ko iyo bavuga ati Lidiya n'umugabo wiwe barabatizwa ntibari kureka kuvuga ko yari afise umugabo. Rero abo mu nzu yiwe n'umwana yari ahetse yarabatijwe. Haleluya, amen. Turabandanya. Nimwaba ijambo Lidiya yavuze riravuga ngo nimwaba mubona ko ndi umwizigirwa w'umukama, ngo nibaba babona ko ari umwizigirwa w'umukama, nimuze mube muragumye iwanje arabidutsindikirizako. Lidiya asaba Pawulo nabo bari kumwe ati nyimba koko mubona ndi umwizigirwa nimwiyiziri wanje. Haleluya, amen. Nibangaye bobwira abakozi b'Imana ati nimwiyiziri wanje, agateka akabagaburira ati nuvya atagize iki, arababwira ati nibiyiziri wiwe kuko nyimba bamubona mw'ubwizigirwa. Rero uko biri kose Bibiliya yamaze kutubwira ko Mutima Mweranda yari kuri Lidiya canke se Lidiya. Rero yari umwizigirwa koko, yari umwizigirwa. Raba nawe nyimba koko uri umwizigirwa canke utari umwizigirwa, wemera Imana by'ukuri ugomba kuba uri umwizigirwa. Raba kwemera kwawe. Igituma nuko nzi ko hoba hariho abantu bake baba bizera Imana by'ukuri, bumva ko kugirira neza padiri, kugirira neza umubikira, kugirira neza pasiteri, kugirira neza umukozi w'Imana ari iby'agaciro. Ni byiza ko tugirira neza abakozi b'Imana bakorera Imana, abantu b'ingenzi. Pawulo yari ingenzi. Murumva aho yari yaciye hose ari mu bwato atazi ngo nza kurarahe. Hari kiriya gihe nyuma hariho n'amahoteli ntumbaze, ariko bana b'Imana Pawulo ava mu gisagara yararimo kubwiyerekwa rimubwiye ngo naje Macedonia abatabari. Avudukiye arafata ubwato aragenda atazi nza gushikira kwande, nza kujya gute, nza kwakigwa nande, atazi ngo ararara. Ariko kubera Imana yakoresheje ujya mu mama yitwa Lidiya, aravuga ati nyimba mumbonako ndi umwizigirwa nimwiyiziri wanje ndabakire. Rero ni byiza kwakira abantu b'Imana nk'uko Ibrahimu yakiriye abantu b'Imana, cyane se nk'uko Loti yakiriye abantu b'Imana. Rero twige kwakira abantu b'Imana. Usibye ko kumbure hari n'abandi bo kwigisha ukundi kuntu ngaha hantu, ugaca usanga kubera abana b'Imana igihe turimo kirabisobanura neza. Rero si ugupfa kwakira abari bo bose, ariko ndazi neza wizera Imana usenga by'ukuri Imana ukurudiya Mutima Mweranda yaje muri we akamuvugisha akamukoresha, niko nawe we Mutima Mweranda azokuza ko ukamenya ati nakiriye abantu b'Imana.
cyane ngiye gufasha umuntu bikenewe koko ko bikenewe. Bana b'Imana, jewe igihe cyose senga Imana, iyo mfise ikintu mbasaba Imana, iyo nyene intoranirize ingene ngomba kugikoresha, kuko njanye n'ibishobisho by'abantu cyane n'amarira y'abantu ntibyokunda. Buriya hariho n'abantu bashobora kwiririsha nyene akakwereka ko ababaye kandi ari uryarya. Rero twese dusenge Imana iduhe mutima mweranda wo gutahura neza abakozi b'Imana by'ukuri, cyane abo tugomba kugirira neza by'ukuri, Imana abaye ariyo ibatuzanira cyane ibidufashemo. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen.